Kuvyerekeye imigenderanire hagati y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe yarari Washington yarashoboye kuronka akaryo ko kubonana n'icegera c'umunyamabanga wa leta nyakubahwa Christopher Lando aho baganiriye bisanzuye baraca hirya no hino ku bisata no kungena imigenderanire yifasha hagati y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Barashimye intambwe ivyo bihugu bigezeko mu gushigikirana, ariko barerekeza kandi n'imbona kazoza y'ingene iyo migenderanire yosimbatara gusumba mu bisata bitandukanye. Barashimikiye cane mu gisata c'ubutare, mu gisata c'inyubako, eka n'igisata c'uruja n'uruza. Barabishimikiyeko cane kugira ngo bashobore korohereza abenegihugu kunga ubucuti, ariko kandi bashobore no gushigikirana mu vyerekeye ubutunzi, na cane ko nk'Uburundi busanzwe bufise ubutare bwinshi cane butarahingurwa, aho mbere na Leta z'Ubumwe bwa Amerika buzoshigikira cane ku vyerekeye n'ubushakashatsi kugira dushobore kubona n'ibindi bibanza biri mu butare, ariko gushika ubu atavyigwa turashobora kuronka vyegaragaza ubutare ko bungana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero bwariyemeje gushikira Uburundi muri ivyo bisata vy'iterambere no guhamagara abagwizatunga amashirahamwe y'abanyamerika kuzana imitahe yabo mu Burundi. Muri ico kiyago baragarutse kandi no kuvyerekeye ingene akarere kifashe, aho ico cegera c'umunyamabanga wa leta nyakubahwa Christopher Lando yasubiye gushimangira kw'izina rya Leta ya Amerika ingene Leta ya Amerika ishimira umukuru w'igihugu kandi imukeza ku ruhara yamye agaragaza kugira ngo akarere gashobore gutekanirwa. Aho twokwibutsa yuko bagarutse ku ruhara Burundi bufise, na cane cane ko Burundi agace k'ubuseruko ka RDC be n'u Rwanda aho hambere mu gihe c'igikoroni vyari bigize igihugu kimwe, aho mbere Uburundi ariho bwari hari umugwa mukuru. Baribusanya kandi yuko basanzwe bagize umuryango umwe w'ubutunzi w'ibihugu bigize ibiyaga binini CEPGL, aho mbere n'icicaro c'uwo muryango kiri mu Rwanda. Baribusanya kandi yuko basanzwe basangiye n'imigambi ikomakomeye y'ubutunzi n'iterambere, nk'imigambi yo kubaka urugomero rwa Ruzizi 3 mu gihe basanzwe bisangiye ingomero zibiri Ruzizi 1 na Ruzizi 2, eka n'indi migambi basangiye ikigo c'ubushakashatsi c'uburimyi n'ibindi vyerekana yuko ivyo bihugu vyigeze kuba bisangiye kazoza n'imbona kazoza y'iterambere, atacotuma no musamaro n'umutekano bicereza ivyo bihugu mu iterambere, ahubwo ko rukorekeza amaso imbere kugira abanyesho bafatanya mu mugongo mu gihe amaro n'umutekano bigiye ku mugaragaro. Bakaba bafise n'icizere yuko n'u Burundi buzokwitanga kugira ngo ayo masezerano ateye ku mukono ashobore gushirwa mu ngiro, gutyo ya migambi y'iterambere ibandanye abenegihugu bashobore nabo nyene gutekanirwa no kwiteza imbere. Ambavu yaho nyene icubahiro mukuru w'u Burundi yarashoboye kandi kwakira abagwizatunga n'amashirahamwe y'abanyamerika yifuza kuzana imitahe yabo mu Burundi. Aho twohera ku mugwi Anzana Electric Group, ukaba rurongowe n'umuyobozi mukuru, akaba ari nawe yatanguje iryo shirahamwe, aho yashoboye kuganira n'umukuru w'igihugu ku migambi uri kurarangura mu Burundi biciye muri wa mugambi wa Weza Power wo gushikiriza abenegihugu imiliyoni 9 umuyaga nkuba. Uwo mugambi nawe akaba ari nk'ishami y'umugambi w'akarere ku rwego rwa Afrika witwa Compact Energy. Ubu nawe ufise umugambi canke intumbero yo gushikiriza abenegihugu imiliyoni 300 umuyaga nkuba. Mu vyo baganiye rero yarashimye cane ingene iyo shirahamwe riko rirakorana na Leta y'u Burundi, beko bakorana neza cane, aho mbere bakweje nyene ishobora mukuru c'u Burundi ku Burundi ari igihugu c'akarorero barabiye ku bindi bihugu, aho uwo mugambi uri kurakorerwa bivuye ko Leta y'u Burundi yashoboye gushiraho amategeko yorohereza abo banyamitahe, yorohereza abari mu gisata c'abigenga kugira ngo nabo bashobore guterera agacumu k'ubumwe ku vyerekeye igisata c'umuyaga nkuba. Baraganire kandi no ku migambi iri imbere, kuko iryo shirahamwe asanzwe naryo ari ryo ririko rirashira mu ngiro wa mugambi w'akarere Ruzizi 3 wo kubaka urwo rugomero ruzotanga umuyaga nkuba muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, muri Republika y'u Rwanda be na Republika y'u Burundi. Baraganira kandi no ku migambi iri imbere, aho mbere baganiriye cane kuvyerekeye gushikiriza umuyaga nkuba abenegihugu bagiye barakorana na Regideso, aho bobo bazoca bashimikira ku karere katari mu burere butari mu sagara, biciye muri wa mugambi wo kugwiza ibigwati.
bigwati be no gushikiriza umunyagankuba mu bigwati. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabakeje arasubira arabemera ko leta yiteguye kuborohereza kugira ngo iyo migambi yose ishobore gushika ku ntumbero bihaye, gutyo iterambere naryo rikurikire kuko ataterambere atamunyagankuba uhari. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarakiriye kandi ishirahamwe ry'abanyamerika yitwa Metal Zone. Iryo shirahamwe rero naryo rikaba ryaje gushikirizanya n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi icifuzo co kuzana imitahe yabo mu Burundi cane cane mu gisata c'ubutare, aho bifuza gucukura ubutare bw'ubwoko bwa nickel na cane cane imusongati. Iryo shirahamwe risanzwe riko riracukura ubutare bwa nickel ikabanga muri Tanzania, bikaba ryari ryifuza rero yuko rica rikorera no mu Burundi, na cane cane yuko ubutare buzova aho imusongati aribwo buzoramira ikigega co kubaka ry'abarabara ry'indarayi rizohuza Uburundi, Tanzania bari na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Nyene icubahiro mukuru c'u Burundi nawe nyene yarabifurije ikaze, arabifuriza ikaze kugira ngo bashobore gushikiriza uko bifuza gukora, ariko ashimangira yuko leta y'u Burundi ihagaze cane ku bikorwa biba ku mugaragaro kandi ku bikorwa ihagararira inyungu rusangi y'abene igihugu b'abarundi, ni kuvuga aho inyungu y'u Burundi canke inyungu y'ishirahamwe biba vyizwe neza ku buryo ata ruhande ngo renganya urundi. Rero umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabifurije ikaze kugira bashobore kuzaganira n'abahinga bajejwe ico gisata, gutyo co kimwe n'abandi bagwizatunga bashobore kuza gushigikira Uburundi kuvyerekeye guteza imbere igisata c'ubutare, na cane cane no kugwiza ivyigwa vyo gushobora kwerekana ibindi bibanza biri mu butare canke ingene bungana, gutyo ubutare bw'u Burundi bushobora kuramira abene igihugu b'abarundi n'iterambere ryacu ry'igihugu cacu ciza c'u Burundi.